jewe rero umuntu azomara award bampaye azoje kwitwara nzogwitaba kandi zishobora kumwemera ko amfata nabi amahotire ku ka award bampaye uko kameze uko ariko koze mbaye ndagushoboye no gutera n'ingumi happy liver n'umusaza umusaza ni umuntu w'umugabo Esther nishi ntiyarimbye ngo come and see urahebeba guheba filme ni mu gihe Imana yomanuka ivuye mu ijuru ntice mu muvugishwa kubera abavugishwa bo baratubura ikaze kanyereka nkuko yeyeretse Mose mu gisaka ca kumuriro cyangwa ngahita mu zindi nzira zose ariko nkabona ko ari Imana ivuganye nanje itatumye uwundi muntu Lloyd TV. Yes, one to everybody. My name is Radio. This is Lloyd TV. Yes, ni Mr. Radio. Ndakubwira ati I'm back again on the mic. Yes, nagarutse rero hamwe ndakubwira byinshi muri entertainment, hamwe ndakuzanira aba hitmaker kuri micro ya Lloyd TV i Burundi. Right now natembereye kure cyane, nagiye ahantu kure sana, ndibaza urabibona umuntu turi kumwe ku ruhande wabana ibintu biri mu maso, rero ndibaza sizi ibyari ibyo ariko turaza kwimenya. Ariko rero reka tubanze tumwakire kuri micro kwanza kugira abanza baramutse uko bien. Niko byesana ndaramukije abakozi ba Lloyd TV ndabasabira ngo Imana baho mugisha kandi bakomeze kugubwa neza Nabasengera. Basenge. Nabakubitira dawa twese uri mu ijuru. Sawa, pen. Okay. Dawa twese uri mu ijuru. Izina ryawe nirinde nahazwe ubwami bwawe nibukure hose ibyo ushaka be mwisi nko kuba mu ijuru duhe ibyo kujya bidukwiriye umunsi turekurira ibicumuro byacu nkuko natwe turekurira abatugiriye nabi ntuduteranye bitukosha nabi nyamara udukiza kabi kuko ubwami n'ubushobozi n'icubahiro ari byawe ibihe bidashira amena izina rya data n'iry'umwana n'iry'amwera amen Amen. Yes, turi kumwe na Alvella novuga yuko yakoze byinshi muri entertainment y'u Burundi, haba muri film haba no muri gospel. Novuga yuko ndazi wori kurikira iyi interview, ndazi yuko umuzi ndibaza rero byinshi turaza kubiyaga, ariko rero reka tuhere ku ndirimbo yiwe shasha uwo kwize ninde na ninde Imana uwo kwize n'umuntu oya ni Imana yo kwizerwa ari Imana yo kuvuga iyo kwize uwo kwizera akaba amasivo kumengana umuntu urumva narivuze uwo kwizerwa bitewe na context yari mu ndirimbo no kuvuga narayiririmbye ngezaho uburyo nariko ndayivuga bihurirana n'urudome u apana i niyo mpamvu nacenda yita uwo kwizerwa uruwo kwizerwa kuko narimbye mvuga ngo uruwo kwizerwa mana we niyo mpamvu nayise uwo kwizerwa inde Imana. Yes, ni indirimbo novuga yuko ugiye kuraba kuri YouTube channel ya Alvella, ni indirimbo novuga yakiriwe neza, ni indirimbo imaze ko imisi 10 kuri YouTube channel yiwe, ariko imaze kurabwa n'abantu ibihumbi 11. Uvyakira gute? Sijya bose kurimba burya, reka ndabubwira ikintu, burya abantu bobo uri kuririmba gospel bakayikunda menga biragoye ku. Rero ndagutera inkuru ikintu kimwe no kuri ndashima Imana ahigejeje ukora kubera nzi neza ko buriya kubona ugira amahirwe yo kuba wovuga ikintu cyangwa ugakora ikintu karonka umuntu acumviriza ni ibintu by'igiciro kinini cyane. Rero ndashimiye Imana bwa mbere yo mwijuru amagashimira n'abantu iyo nsoye igikorwa bagikunda bakavuga bati reka dusimbire tugende kukiraba. Ego hari benshi bavuga ati iyo mu kwandika indirimbo biba bivana n'ibintu baciyemo cyangwa se ivyo barose cyangwa ivyo beretswe, mbega kugira wandike nawe indirimbo uwo kwizerwa byavuye kuki byaje gute? Niyo ndirimbo yanje ya mbere nicaye nkandika nkavuga nkoremba nkoresha umutwe wanje ndayandike. Ubundi izindi ndirimbo zose uburyo ndazandika ni inspiration. Nshobora kuba nicaye hano nkumva indirimbo iraje nkayandika, cyangwa nkaba ndyamye nkabyuka mu ijoro numva indirimbo nkabyuka nkayandika, cyangwa nkaba ndi muri. Ariko iriya ndirimbo narayiyandikiye mbere yuko ndayihereza undi muntu. Narayiyandikiye bitewe n'iby'Imana yankoreye. Warereswe urumva? Oya. Wararose. Ahubwo hari ibintu byinshi nibuka byatumye nandika iriya ndirimbo. Mu majambo make nandikiye Imana hama ndayiririmbira. Rero maze kuyiririmba nibuka ko mu majambo naririmbye harimo ijambo rivuga ngo si jewe jenyene hari n'abandi benshi wagiriye neza. Muri abo benshi rero Imana yagiriye neza nabo barayumvise bumva barayikunze niko bayakiriye barayikonda nabo barayiririmba. Feedback tumeze gute kuko hari gurimba indirimbo ugasanga hari abakwandikira bavuga yuko yakiba kijijwe kubera iyo ndirimbo bakabwira ati merci beaucoup indirimbo yawe yaratumye nkizwa yaratumye ndonka gakiza, mbega feedback kuri iyo ndirimbo imeze gute? Ndibuka nko ku ndirimbo umutima yishimira
hari umuntu yigeze kunyandikira w'umumizirima arambwira ati Alvella indirimbo yawe nayumvirije ndi umumizirima yari mwibohero ariko ndashima Imana kuva numva iyi ndirimbo yarampinduriye ibihe nakira akakiza kubera iyi ndirimbo ivyo ni ibintu byo gushimira Imana hama kuri iyo ndirimbo uwo kwizerwa kare iyo naba ngomba gusohora igikorwa runaka n'amafisi ubwoba bw'abantu nkabo hese ubundi naririmbye biki abantu bazovyakira gute bazobibona gute ariko kuva namenya ko ntapfa kuririmba niririmbishije haba hari ikintu kiba kiri muri jewe kiko kiransunika haba hari message Imana ibishaka ko ntanga nizera neza ko iyo message Imana ibifise n'abantu ishaka kushikira abo bantu rero banyeneyo iyo bayakiriye bategereza gutera ko commentaire narakiriye abantu benshi bambwira bati nukuri nanje ndibutse nibutse ibintu Imana yankoreye mukuri Imana yacu nongeye kumva ndayikunze kandi nongeye kumva ndayizeye abansanga inbox abanyandikira kuri email biriya bintu ni byiza bitera intege umuntu zo gukora akumva ko ibikorwa by'iwe akora arafise abana bihereza kandi bavyakira neza ego kabisa navuga yuko uravye kumwe nameze mu maso kwanza sinzi ibyo barimo ariko je mu rumenga ni ibintu menga bakunda gukoresha muri anniversaire ngira ngo ariko turabona abantu benshi ngaha ntuzi ngo bari muri shooting ariko araza kubitwibwira ko je ndabivuze no bambeshe ntabyo ndabeshe none ariko Alvella ndibaza reka bitwibwiye wenyene tubasanze ngaha kwanza ndabona abantu benshi ngaha mbega muri mubi nukuvuga nawe wabibonye ni handi gusa abanyamakuru mubazi ibyo muzi nkabigisha je ndabivuze no wandi ko ndasakuza ariko vyivugire hano hantu rero turi muri anniversaire yiwanje wabonye ko yejeje kuba nuko byagenze anniversaire ariko nta musheri wawe ndabona none anniversaire kubona abashiri cameraman sivo tumenyere anniversaire y'ukuri tuvugisha ukuri anniversaire y'ukuri tuzi yuko utegezwa kwerekana umukunzi wawe bro ndabesha sivo bro ndabesha sivo cameraman sivo sasa sheri wakakoa rero ndagutera inkuru kera wese narafite anniversaire abasheri batarabaho rero ubu haje ibyo bintu bya VIP by'abasheri sivyo bizotuma mfite anniversaire ezo maze z'abandi singo nzosha mbeba gufite anniversaire ubundi reka ndakubwira ikintu kimwe anniversaire ibari yiwanje anniversaire ntibari y'abantu wagira anniversaire umukunzi waka akaba nawe ari muhira jewe honyene ndanka umuntu anyandikira akambwira ngo mfite anniversaire ngo nashaka kuzonterera amahera kugira ngo nkore anniversaire nimba wumva ufite anniversaire ukabukeneye kuyifeta rondera amafaranga yawe uyegeranye neza ni udutumiye kujya ni anniversaire yawe nta numwe muyisangiye kireze dukwiyumvire ko tukagukorera surprise rondera amafaranga uyegeranye hamuduhamagara tubwira ati rero jewe navutse kandi kuba nkwije imyaka imvire kukwiza imyaka 20 udashobora kwicarika n'abantu 10 babwira ati nakwije imyaka 20 ndashobora kwicarika abantu 10 baje akunda wanka guterera umuntu anyway ni urabizi ko ntabwo yari anniversaire ahubwo nuko gusa bibaye surprise tukakora ikiganiro meze kuno ni ikintu turiko turakora naka video ka anniversaire yanje twariko turafata rumva kandi mwaze sanze muri anniversaire nuko byagenze ariko nta musheri yararimo ko yiri ariko ndabona abantu benshi ngaha navuga yuko turaza kumenya ndabiza araza kubitubwira tu nawe ndabikwepa basi umva twari muri shooting twariko turakina naze kubikubwira nuko mubimbaza n'ubundi naye kugufata ni umuntu turiko turafasha aga film twariko turakina ego kabisa navuga yuko mu minsi heze harabonetse ama award navuga yuko muri izo award harabonetsemo ba Fanny Lavine n'abandi bagiye batandukanye harabonetsemo na award ya Alvella uyakire gute kuruyamo ariko baguhamagaye so warurihe kwa ni abadizahe award yatangiwe kwa Riva sasa rero award yanje narayirose ko ariko baguhamagaye so waruri urumva ukuntu byagenze naracerewe gatonya urabona ko by'abastari oya ntabwo ari kubera by'abastari urabona ko byatanguriye muri ville hama dusha turaza hajya rero abantu badutanze gushika urabizije ko nta déplacement ngira n'abantu bafise ama déplacement rero twebwe byarinda kuguca mu zindi nzira kugira ngo dushobore kwideplacer tuve muri ville dushike mu cara murabona ko ari urugendo yabishabishika ndacererwa sasa umaze gushika novuga yuko mu kuzitanga zari surprise umaze gushika kumva harimo yiwawe wiyakiriye gute kwanza jewe rero ndashimira Imana ikintu kimwe kuva nkiri muri iwacu sinari nzi ko nanje hoba umuntu wo mu Kinyinya bazohamagara ngo bahaye award ukwimeze uko ariko koze
hagaserukamo umuntu wo mu kinyinya byonyine rero kumva jewe sifatiye ko iyo mva ni kure cyane ngira amahirwe yo kugenda mu bihanganye nka biriya mu bana b'abatoto show bibujumbura bagahamagara bati Alvella muhimbare haguruka n'ukuri tugufitiye award yo kuba uri umuririmbyi ukaba n'umukinnyi wa filime mwiza ndabishimira Imana ihabwe icubahiro. Yakiriye guterera umaze kumva ati Alvella award yakiriye gute? Narashinye gushinya no gutwenga urabona umuntu ashinya utwenga cyane ugasambuka naratwenze kandi iyo ngehewe cyane jewe sinzi biragoye kugira ngo baririyo baryohe tari jewe ndira muri filime gusa mu buzima busanzwe babikomeye kugira ngo ndire nk'ubori oya kandi hari muri filime turi muri action iyo si kamera isi micro riratwumva oya sinobishobora kweri oya kanu kanya ndaryohewe sinobishobora mushobora kuri oya Alvella navuga yuko hariho filime y'uwawe navuga yuko yakunzwe sana ariko ibikurikira ntiturabibona mbega filime warayihevye cyangwa se ni filime navuga yuko yakunzwe n'abantu benshi filime yiswe umwanya wayi tutare ko turabona filime zikurikira we nizo kwezi kumwe gusa muzocoka rukunti mbaza ico kibazo kwezi kumwe gusa nyuma y'ukwezi kumwe uzogaruka mbaza ati Alvella ko tabona filime byagenze gute yes bakunzi ba Loy TV ndibaza inyuma y'ukwezi kumwe ndabemere yuko bashatu no mwibuye cameraman ube gado gusa no mwibuye kirese tugwaye man no mwibuye tuzomuroda kugira ngo mugo ndibaza asha ariko areza bivuga ngira warateguye ibintu zo gumuduhereza pum pum sinzi we nagusabye ukwezi kumwe gusa man ya filime wala na jenzo wa mbere kuyiraba kweri ijyanye ne yuwa ijyanye ne yuwa umwanya tu komeza uyiraba biraryoshe cyane izi nizizokurikira zo wa mbere kuzira ubundi ndi umukinnyi wa filime kandi ndabizi neza ko impano ndayifise yo gukina ahantu bifira gusa no kuri rimwe na rimwe nkunda kubura uburyo rero iyo nta buryo ibintu byose naho ufise impano birangira uhebebye urahebeba kabisa sasa urazi kirundi cyata guhebeba cameraman guhebeba no kugirana gamoto jenzi impene gusa bavuga ngo irahebebeza no guhebebeza umuntu arahebeba kwe guhebeba no kugira nyene no guhebeba nk'utabyumva ndashaka guhebeba cyangwa guhebebeza no guhebeba umuntu arahebeba impene ngira ni hebebeza sinzi umuntu ahebeba gutegaye guhebeba urabona hari ibintu umuntu aba yumva mu gutumva udashobora gusobanura n'undi muntu ngo abyumve rero ndakubwiye guhebeba ni nka kwa kuntu uva ku bintu kabisa bikanga ugasubira inyuma ugaheba tu niko guhebeba nk'ubu twabona Alvella asubiye wavuze yuko iyo uva ari kure cyane twabona Alvella asubiye ruguru ngo ni kubera ngo yabuze ngo amafaranga yo gukora filime gusubira ruguru sinusubira ruguru kubera ko nabuze amafaranga yo gukora filime ariko ndashobora gusubira kubi wacu ruguru birashobora ariko bavuga ati tumanutse tuba iwacu ruguru si habi kandi wavuze yuko ari kure cyane kuba kure ni kimwe no muri Canada ni kure ariko umuntu arajayo ni mu Ruyigi ni habi wa cameraman ndabeshe mu Ruyigi ni heza man mukuri kw'Imana mu Ruyigi hari imodoka mu Ruyigi haramera imodoka zirashe ziriyo ari ahantu ushobora kuba ugasanga n'imyaka 2 irahera ata modoka uwoye wanda vugisha ukuri ntaso imodoka ziriyo amamoto ariyo kandi haramera haba ibintu byose usibye ibintu bimwe hama ikindi hari abantu beza bo mutima mwiza kandi hari abantu nk'abandi kandi harateye imbere twiwacu hariyo n'ama etage kandi si kuri centre amatara turayafise none amwe ya pano nawe mbwiza ukuri tubize pano solaire siyo wanguriye ntarandukaniye nawe uri muri leta pano solaire gusa rero ryakira kuga imvura iguye mu cyumura cyane ntitwigira amatara araka neza imvura iguye yiriwe iraga umunsi wose Esther nishi ntiyarimbye ngo come and see uzozurabe uransinze ke biga psara ke uransinze sasa Alvella abakinyi ba filime kubera kinamwe mutangiye gushwana abakinyi ba filime mwino misi novuga yuko mutangiye kuzana amabifu hagati yanyu wayi ibyo babikuye yes ndabizi to nivugire ku ruhande rwanje hari umuntu urumva twashwana navuze abakinyi ba filime we mu bakinyi ba filime nturi rero aje kwera tamuntu turashwana aho numva ko mvuye basabashwana ubivuga ko iki basi kuri we sindabona bariko barashwana pe ndabikubwiye ba
hari abariko barashwana mpaye makuru rero hari abakinyi ba filime bazi iminsi bashwana bafike bi bapfa award bapfa award ngira bagwa babahaye mwebwe twebwe jewe rero umuntu azomara award bampaye azoje kwitwara nzogwitaba uti kubera iki jewe siko narinzi gukina gusumba abandi ariko azoba ngiriye inzigo kubera ko jewe nanjye irya award nari ndayikeneye nkuko ayikeneye kandi zishobora kumwemera ko amfata nabi amahotire ku ka award bampaye uko kameze uko ariko kose karazinde ka award kandi karabera rero nukuri nimba hari abariko barabipfa bakomeze bagwane hama bazora ukuntu babikemura ndibaza Arvera novuga yuko ugitangura filme cyangwa se kugira nuno munsi novuga yuko filme yarantu yavuye harano ho yageze ugitangura filme byari bimeze gute mbega nitangura filme ya mbere jewe rero ndagutera inkuru nkina filme ya mbere nayikinye ico kintu sinabwo ndakivuga urumva hari ukuntu bambwira ngo iyo ukinye filme cyano yawe uciba monetize kubera kiba gifise amasaha manini urumva noneho niga strategy ukuntu cyano yanjye izoba monetize ndabibona ndavanireka nze nkine filme niyo mpamvu yatumye nkina filme wani nyama yaguhenze nyama we nyama rimwe muri abo bantu nyama nyama no yakubesha urumva nyama kurapa ndagenda ukina ndashaka nibona hugurira ndashaka ikintu kinini ndabivamo avuga sebo okay sigaye ukaze naragiye ukina ndashaka ikintu kinini numva ko gishobora gutuma cano yanje bamonetize bitewe urabona hari ukuntu ibintu butabizi abantu bakaba bafise uburyo babikubwira ku buryo upanika ukumva urashushe hama rero nshimira Imana kubera ko yo itabura kubigenza ngo ihishure ikiba kiri muri twebwe ni Imana yakoresheje ababimbyi bakangira iyo nama maze kugenda gukina rero kumbe nasanze mfise impano yo gukina filme navyo narinzi kandi mu bintu jewe nigeze nifuza mu buzima bwanje sinigeze nivura ko nzoba umukinnyi wa filme sinigeze nivura ko nzonaririmba kuririmba ko nta n'inzozi ariko narakunda gukina filme ariko nkabona ko nubwo ndabikunda nta nantu namwe byica kugira ngo ndabikore murani nk'indoto ariko naje gusanga muri isi y'Imana nakina kimwe kidashoboka ni nayo mpamvu nuno munsi nimve ko nzaho umupilote nzopfuma mpfa bidashitse ariko sinzopfa ntizeye ko bitoshika kubera ko narabonye ko ibintu byose birashoboka rero nza gukina filme umwanya maze kuyikina sinanzi ko abantu bazikunda nkuko bayikunze mbona barayikunze niko kuntu rero natangiye ko umukinnyi wa filme yego harama hera buha Arvera kugira hebe filme nkuba guhaye amafaranga avuga ati heba filme byoko guheba filme ni mu gihe Imana yomanuka ivuye mu ijuru ntice mu muvugishwa kubera abavugishwa bo baratubura ikaze kanyereka nkuko yeyeretse Mose mu gisaka caka umuriro cyangwa ngahita mu zindi nzira zose ariko nkabona ko ari Imana ivuganye nanje itatumye undi muntu bo biheba kambwira ati rero wa mukobwa we heba filme no yiheba cyangwa nkagwara ingwara ituma nasubira gukina filme nivyo bibiri ca gatatu rero umugabo abagabo ni hatari mugabo rero urumva aho cangomba kurondera umuntu ashigikira mu mpano yanje yego nk'ubu wosambura urugo kubera filme oya uheba filme yego niko bavuga ati nta muntu aheba impano we wumva byo bimeze pe nta rugo no sambura kubera filme oya kiretse umugabo ntunze mu rugo n'ubundi aba yari ntawe urabona hari igihe utunga umugabo akaba ari ntawe ukagomba gusaba witirirwa umugabo ariko abaye ari umugabo yuzuye inshingano ziwe sinoheba umugabo ngo kubera filme byo dutwa nkahagarika filme mu gihe tutabashije kubyumvikanako yego Arvera hagati yo kuririmba no gukina filme niye ubona office impano isombiye abantu benshi bakunda kumbwira kuririmba ariko iyo ndabiravye je n'umugo kina filme ariko byose ndabikunda kandi baramutse bamitishijemo kimwe mpeba muri ivyo bibiri noye bagukina filme kandi bavuze ko ari ubona ko office impano isombiye kubera ko kuririmba ndabikunda nubwo ntabizi gutabira nawe uririmba utabizigaye waririmba indirimbo imwe zibiri zitatu kuririmba mvuga kutabimenya nzi kuririmba ibi bisanzwe sinzi kuririmba bino bintu biri professionnel abandi baravyigiye abahanga kuburyo usanga umuntu agenda ahantu
ugasanga arimbira ku manote agoye ibintu nk'ibyo sindabizi ariko ico nzi gusa nzi nuko mfise impano yo kwandika ndafise impano yo kwandika indirimbo ariko kuririmba biri professionnel menga ntabyo birakaze sasa iyo uri mu rusengero biba bimeze gute ko novuga yuko ubu eka ndakwita umustar sibyo none kuko izina umustar novuga yuko umuntu ararikorera sibyo reka ndabivuge gucyo hari ibintu bigoye ku managinga ugasanga aho uri hose bivanye n'icuri cyangwa se n'ivyo wakoze ugaca usanga biragoye ku managinga mbega ku ruhande rwawe nko mu rusengero wifata gute to muri eglise jewe kwanza sinkunda umuntu ambwira ko ndi umustar ico ni cambere pe n'abantu bankikuje tubanye barabizi jewe ndi Alvella niyo mvuze ukamvuga birenze vuga ngo uyu araririmba indirimbo zo guhimbaza Imana akina na filme binayisha ivyo bintu byo kugenda abantu bavuga ngo urumva ngo uyu ngo n'umustar akomeye cyane mbaye ndagushoboye no gutera n'ingumi kwera birambabaza sindabikunda cangira amasoni numva umenga amasoni unasikia cameraman biranje uko niko kuri pe amasoni niwe muntu ndi sasa uri kurakora kugira ubiki hawo je kundirimba abantu ngo n'umustar ibyo je sindabikeneye kweri nukuri pe kukuba abantu bo ndirimba ngo ndumustar sindabikeneye shaka bazovuga ati sponsor nigiye nikinire filme niririmbire hama bavyakire bigira ico bibafasha sasa rega ivyo ukoranye nivyo bituma umustar wavyanka wavyemera nibara baguha award na neko wat none bayigwe oya award bayimpaye nkuko bari kuyiha award ziherezwa abastar ndabeshaga bro kubera iki uba warakoze ufite ibyo wakoze tu rero yemereni ego kuba ndi umustar sindabizi ushobora kuba ari ndiwe ariko sindabikunda umuntu abimbwira rero ico twari ko turavugane iyo ngiye muri eglise je mara nkoropa no mu rushengero muri eglise ndatora umukubuzi nkakoropa nuvuga ngo tuvuyana imbere ya kamera ndakunda mbe Alvella sanzwe nk'abandi bose mu buzima busanzwe jewe ntiduhure umuntu anyubahe ngo kubera nararimbye ndimija kuri YouTube kujya nayiririmbye niko nawe wiririmba my friend kujya yagiye kuri YouTube abantu bakayiraba niko nundi muntu buyushira ko bakayiraba ivyo sivyo bintu bitugira ibihangange ahubwo ibintu bitugira igihangange nukubaha Imana muri twebwe mbese no kubana amahoro n'abandi neza ninumva umuntu amayagize akavuga turiya mukobwa afise umwana n'umwana mwiza abana amahoro n'abandi ivyo nzovyishimira ahubwo kundimba ngo n'umustar kubera ko posting ifoto ikarabwa n'abantu ibihumbi ivyo naco bimaze pe ko star sasa kubihakana none umuntu emera icuri kwanza sivo cameraman ni cameraman ujya nawe uri umustar jende umukinyi wa filme okay binayisha gukina bizana amahera na hit sivo ndabesha emera icuri abafana barakumva uri kuravuga ngo basha tubandanye kandi umubinyemeza tukomeza kubera ari byo to rero dukomeze ariko mu gusoza yenda shaka ugira ikintu bwiye abafana wavuze yuko muri ko murategura ibikorwa byinshi kuva kwa Alvella bazobona kuri YouTube channel yawe bega bitegemwe iki ibintu bishasha bitege rero ikintu nobwira abafana no kurinda ababwire ibintu byacu biravunana kandi ndi umwana akiri mutonya burya uravye ibintu nkora ntabwo ari ibintu byinshi cyane ngo birengere imyaka mfise ariko bino bintu biragoye cyane rero umuntu yoba nkunda ndafise igikorwa gishasha kiri mu gusohoka sinzi ngo ni filme sinzi ngo ni indirimbo mugabo mukabwata kiriyo banshigikire bamfate mu mugongo ikindi ndashaka kugura ibyuma byanje byo gukina filme umuntu yoshobora kuma sponsor ikintu kimwe nawe yoba pièce yitara kambwira ati Alvella ndafise pièce ndashaka gutera pièce kubera impamvu nicaye cyane babona ata filme nsohora suko nanje numva muri jewe impano yo gukina filme itadudubiza ahubwo nuko nta buryo mfise urabizi gukina filme bisaba amafaranga bisaba ibikoresho bisaba ibintu byinshi cyane ku buryo ntoshobora kubironka abantu batafashe mu mugongo rero abantu bamfate mu mugongo kugira ngo ndoze ndabakubita episode nka 3 mu ndwi wa mbere kwa gatatu kwa Mungu ya birashoboka kumenga byaka ariko birashoboka buno gukora tu awadi kugira ngo mu mwaka uzabazogweza 2 mu ndi mwaka 3 mu ndi mwaka 4
wambega n'umudayi hamwe ukomeze kwibera umustar no butabyemera Nino uravye kwa Mungu zoze tugusengere kuri eglise. hamwe usengera ubunyene Urafise akadayimoni Sengera. ko kwiba. ngiye Oya turasenga inyuma ya kamera. nyuma ya kamera no usengera kuko twatanguye dusenga kwanza tuzaguheza uri kurasenga ariko rero tukiri ngaho nyene inavuga yuko hari akajambo ushobora kubwira Happy River novuga yuko yarerekanye urukundo hagati y'abakinyi b'amafilme kuko nawe nyene n'umukinyi wa filme ariko uravye uburyo yatanze ku bakinyi b'amafilme no kubaririmbyi novuga yuko yari ikokoye vraiment tukiri ngaho nyene akajambo kamwe kuri Happy River. Happy River n'umusaza. Umusaza ni umuntu w'umugabo. Rero umuntu w'umugabo ni gute? Numugabo adakunda kuvugisha amajambo nibaza ko adakunda no kumona ku marezo sociaux ariko aravuga ibintu byinshi ahubwo we akoresha ibikorwa. Rero yarakoze kuri trophy yampaye biriya kuba byonyine nanje anyiyumvira ko akavuga ngo hano hari abaririmbyi n'abakinyi ba filme nkumva nkabona yanteye iteka kwanza arama invitation ndonka invitation iri VIP yarakoze cyane kajya n'agaciro ya Imana mu mugisha icya kabiri aramereza agashimwe navyo narabyishimiye nawe agire courage nubwo yaduhaye ubushimwe nawe arakeneye ubushimwe akore kugira ngo nawe abone byinshi ahabwa kugira abone na byinshi aduha cyangwa abone byinshi tuzosabikanya mu gihe natwe tuzoba twarazamutse tukaba abantu bakomeye ariko Imana mu mugisha mu byo yakoze yego Uramushimiye jewe byonyene kuba yanteye iteka kama invitation nkicarana n'abaririmbyi bagenzi banje Imana imuhezagire iyo bataguha award ariko kuba baravugisha mu kuri n'amahoro menshi byonyene kuba jewe baranyumvire ko bakama invitation ni by'igiciro kinini yego Alvella ndagushimiye kubona waduhaye time navuga yuko merci beaucoup kubona waduhaye time kuyaga n'abakunzi ba Loy TV navuga ati merci beaucoup. Namwe murakoze cyane n'abakozi ba Loy TV barakoze bafasha umwanya bakaraba emission igitangura gushikera yego bitegerero byinshi cyane ndibaza kuri YouTube channel oya ntibavyitega ahubwo bagende babirabe ko ndafise indirimbo shasha nasohoye imaze ku minsi 10 sama views mwe nimba muro kubera baronka ama views nibyo gushima Imana n'ukuri turasenga gusa merci beaucoup. Murakoze cyane. Yes bakuzi ba Loy TV reka ndabwira ati wewe kurikiranye iyi interview ntibagire kugira subscribe kuri YouTube channel ya Alvella kugira ngo uzurabona ibintu byinshi novuga yuko haba kuri gospel haba kuri film novuga yuko n'umuntu afite talent ari talented ndakubwira ati kora subscribe rero kugira ngo uzurabona byinshi yari Mr Radio kuri kamera uri kumwe na Alpha J mu cameraman abikora fresh kuri micro wari kumwe na radio kuva kuri Loy TV. We love you so much dusubire ubutaha ciao ciao. Loy TV.